Itangazo ryerekeye umuriro wadutse mu bubiko by'ibikoresho vya gisirikare. Urwego rwo kw'ibinabansi bw'u Burundi ruramenyesheje abarundi n'amakungu yuko urwamo rw'amasasu menshi gwumvikanye ejo hahise igenekerezo rya 31 ntwarante umwaka w'ibihumbi 2026 guhera igihe c'isaha imwe z'ijoro mu gisagara c'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura gwavuye ku muriro wadutse mu bubiko by'ibikoresho vya gisirikare iri mu ikambi yo muri zone Musaga komine ya Mugere. Ivyahononekariye ni ibi bikurikira: abitavye Imana n'abantu bagera ku 13, abakomeretse ni 57, harimwo abasivile 54 n'abasirikare 3. Amazu n'amamodokari vyononekaye mu makartie amwamwe. Ibikoresho n'inyubakwa vya gisirikare vyasambutse n'ibindi vyahiye biratokombera. Naho iryo sanganya ryashitse, urwego rwo kw'ibinabansi bw'u Burundi ruramenyesheje abene gihugu bose yuko naho gwatakaje ivyo bikoresho Uburundi buguma buhagaze neza mu bijanye no gukingira bene Burundi n'ivyabo nkuko vyari bisanzwe biri. Urwego rwo kw'ibinabansi bw'u Burundi ruboneyeho kandi akaryo ko guhoza imiryango yose yabuze ababo kubera iryo sanganya, byongera ryifuriza gukira bidatevye abakomeretse bose bariko baravurirwa mu bitaro bitandukanye. Mu kurangiza, urwego rw'ibinabansi bw'u Burundi rusaba abarundi bose kuguma batekanye kandi bafatanye mu nda, bongere bagume barikanuye. Hagize uwubona ikigwanisho kitasambutse abibwire buno nyene abajejwe intwaro canke abajejwe umutekano kugira ngo batume ko ababifitiye ubuhinga n'ubumenyi muri ivyo babibakura iruhande atavyo vyononye. Okay. Ikibazo ca mbere ndacishure. Mireye yabajije ati ko isanganya tuvuga ko ryavuye ku muyaga nkuba, ati none ishyirahamwe Regidezo ryoba rishobora kuzosumbusha igisirikare kubera ivyo vyashitse. Ivyo vyo gushumbusha igisirikare, bwa mbere Regidezo n'ishirahamwe rya leta, hama igisirikare naco n'ici gihugu. Sinumva uworiha uwundi. Iyo bishitse nibaza umuvyeyi n'umwe ingene bizogenda, ivyo vyose ivyo vyononekaye bizosubirizwa. Iyo zova amafaranga azova mu gihugu, ashobora kuba yavuye muri Regidezo, yavuye mu bindi. Aho rero ntaho sinoca mvuga ngo igisoza kizoca kija kwitwarira Regidezo. Eka isanganya rishobora gushika, nta urapima ngo arabe neza yuko, kuko hariho ivyo bavuga bati inyuma y'ikonteri, ikintu kibaye inyuma y'ikonteri burya ntikibazwa Regidezo, kica kibazwa nyene kuronkoswa uwo muyaga nkuba. Rero bose niko ndavugira Regidezo, ko mvugira ubushikiranganji bwo kw'ibinabansi, mugabo ivyo rero vyose kituzoja kwitwarira Regidezo kuko vyabaye inyuma ya konteri. Urumva shobora kuba ari insinga zari zishaje canke vyandurutse hanini ku bikoresho bishobora kuba biriko birakwega n'umuyaga nkuba mwinshi, ugasanga harabaye bimwe bita mu gifaransa ngo chute de tension canke kakaba silentansi, tugaca usanga harabaye isanganya. Rero aha sinovuga ngo Regidezo tuzoca kuyitwarira namba na gato. Nishirahamwe rya leta, igisirikare cy'igihugu, ivyo vyose nisanganya kandi ryabaye umuntu atagitega, ritavuye
ku bushake bw'uyu canke uwundi. Aho rero nta manza zirimwo canke nta vyo gutana kw'imirago bizoba. Ahanini nuko twese twumva yuko ari ibintu bibabaje gusa vyabaye, kuko byari ibigwanisho bizimvye biguga uburyo bwinshi, kandi murabona n'ivyononekaye yuko ari vyinshi, haba mu bene gihugu no mu gisirikare. Urumva rero ntitwoca tuza gutangura kwanda imanza, ahanini ni kuja hamwe kugira ngo turabe ingene twosanasana ivyononekaye, hanyuma tugaheza tukarondera n'ibindi bisubirira ivyo. Mugabo ibisubirira byo ntivyari ivyo vyonyene mu gihugu nkuko twabivuze mu itangazo. Ivyo ni hamwe ni mu ikambi imwe, amakambi nayo ni menshi igihugu. Nico gituma navuze nti abantu borema kuko aho ni hamwe hari amakambi menshi, kandi uburyo rero bwo kwivuna abansi turabufise bukwiye. Yari yavuze ati igitero cavuye hanze. Ejo ngira ngo nararonse umwanya wo kubivuga hakiri kare mu maguru masha. Benshi nivyo bariko baranuza inkuru bagomba gutera ubwoba abarundi n'abarundikazi n'abanyamahanga mbere baba hano mu Burundi, bavuga ngo ni bitero bivuye hanze. Aho hanze sinzi hariho, none iyo biva hanze byaca bihora ajya amasaha no munsi ntibibandanye. Hari umuntu atera amasaha makeya agaca zimangana, uwo muntu hamwe yoba yaravuye hanze nawe nyine bafise inguvu nke. Rero nibaza niyo mu gitigire nabahaye yaza uvuye hanze atera ntihabura uwo bafata canke bica. Mwumva yuko ata bintu byo kurundi ruhande rw'abateye nabahaye. Ni kuvuga rero atavyo ndabahaye, ni kuvuga ntaba barimo. Aba bashatse kubivuga n'abashatse gutesha umutwe abantu bumvise ibisase nka bijya biriko biravuga, bibaza bati noneho n'abateye mugabo no baremesha rero yuko atari vyo, nta bavuye hanze bateye namba. N'umuriro wadutse mu bubiko by'ibikoresho bya gisirikare, hanyuma bica biraturika. Kandi mwarumva yuko byajana n'inzira imwe, ico bita départ na arrivée, nta ibintu byo gusubizanya échange de coup de feu byari bimwe. Aho rero kubazi abafite donation na dukeyi twibijanye na gisirikare baca bavyumva, kandi n'igihe ndabibabwiye bace babitahura, barona yuko vyari vy'ukuri. Abo bariko bagomba kubinuza ko ari ugomba gutera ubwoba abantu babe baracika ivutu bahunge. Mugabo aho tugiriye kajya kantu umwana nabonye yuko benshi babisamye neza, baca barumva ivyo ari byo kandi barabitahura, ari naco gituma baraye mu zabo barasinzira biraboneka. Ati abasirikare banze kuja muri Kongo yuko ari bo baba barabigize. Uwo musirikare yoba yaragize ivyo kubera yanka kuja muri Kongo, ntiba ari umusirikare wo mu Burundi. Mu nyigisho duha abasirikare, bwa mbere mu gisirikare haza umuntu w'umurundi avyipfuza atanagahato, wowe niwe dushaka niwe twakira. Nta muntu n'umwe bakura muhira bamufate ku nguvu ngo uje mu gisirikare. Uje barakubwira amabanga y'igihugu, amabanga ujejwe n'ico uzokora. Ubitahuye urabikora, wumvise utabishimye hariho umwanya baguha, ukavuga ati jewe nsanze narihenze usa umuhamagaro, kuko kuba umusirikare ni umuhamagaro. Usanzwe utari umuhamagaro w'iwawe uca uzinga ikoti ukavuga uti nasanze narihenze nta muhamagaro jewe wo kwigura igihugu mvise. Barakwereka ingene utekera ivyawe ukisubira iyo wahora. Rero uwo muntu yanka gukora ivyo baba bamutegetse, agaca yiyumvira yuko yokora ikintu nk'iki, uwo si umusirikare w'umurundi. Donc hano ngoca mvuga yuko hariho abihenda ku basirikare b'abarundi. Umuntu yamaze kumira akabuye k'abagabo, akabuye ka gisirikare c'umurundi, ibi inye ntashobora kubigira. Abavyandika ibi baravyandika kubera batabazi. Abasirikare b'abarundi s'abacangero, ndabisubiyemwo, abasirikare b'abarundi ni intwari, baramize akabuye k'abagabo. Kandi niyo bari mu makungu hose
murumva yuko amanota bayafise menshi cyane ari babitumwako ngira murazi Somalia nyene hari hameze ukuntu bahagize ubu babita papa Burundi muri Centrafrique babita papa Burundi so kubera bagiye kuba abapapa ni kubera ibikorwa vy'abapapa bakora vyiza bakora nk'abikorera mu gihugu cyabo none bamaze kubahayagiza mu makungu Somalia siyo yari yororo na Centrafrique siyo yari yororo mugaba gingaha muri Kongo induru zikavuga ari ahantu dukingira n'igihugu cy'iwacu kumubanyi none iyo ntambara iri Kongo umutekano uri Kongo kugarura niwo uteye induru gusumba kure nabo tudahana urubibe twagiye gufasha urumva ababinuza inkuru nabatabizi byiza bavyorosha canke abagoma kubigira ngo bacemwo abasirikari mice babwire yo kuja kuri Kongo muri Kongo kugarukana y'amahoro mu mutekano aramakosa kubera ikatara amakosa kuja muri Somalia kubera ikatara amakosa kuja handi amakosa yoca bangaho umva ivyo n'ubutumwa mu bundi iyo bagutumye umusirikare uragenda utabishatse naho nyene urabivuga ugasubiza umwambaro hamukagenda ukikorera ivy'iwawe rero iki abariko barakivuga nabatazi igisirikare jere igisirikare ndakizi ndakimaze mu myaka 37 ababivuga bari nawe usanga bavutse ndi muri cyo atabatazi n'ingene cyubatse jere ndakizi ngene cyubatse mvuga ivyonzi kandi ivyo nakuriyemo kandi ivyo mbayemo uwudusha kukimenya azocaza tuvugane tuyage tugire deba uvere yansi inazosha nemera aho tihwe kibazo ca kabiri Alain amakambi yegereye abene igihugu iki ni kibazo kitoroshe kandi uko kimeze amakambi uko yari ameze kera duhere ngaha mu gisagara ca Bujumbura hatanguye aya makambi mubona za Kamuha ye kambi yo Mugagara izi kambi za batayo para za base habe amasanganya kare zigitangura nta mihana yari hegereye je ninje mu gihumbi kimwe n'amajana 1989 gushika kwibarabara aya kuri international nungaha kuruzi muha nta muhana nimwe wari uhari gushika kuri petit seminaire umuhana wa mbere yari petit seminaire mu Kanyosha mugabo murabona amakambi yari hajya kuva kera ndetse tucikukira 62 mugabo rero abantu bagiye baregera amakambi hose muze murabe kare mu bisanzwe kambi y'igisirikare yatezwa kuba ahantu novuga hiyaguye atamihana ihegereye muga kubera ibihe twagiye turacamwo hariho abagiye baregera amakambi bwa mbere kugira ngo imiryango yabo ngo itekane bakaza barashira hafi y'ikambi ngo babacungere hanyuma baza barubaka gushika naho bashika no ku rubibe rw'ikambi imihana icifata n'amakambi aha rero iyo habaye ingorane niho tuca tubona ibibazo mugabo imbere y'igihe nk'ivyo bikiba babona yuko ari urukiza muga twama tubivuga tuti nyabuna reka kwegera amakambi ariko aho ushize ikambi hose haba za mabanda ubu niho no kuvuga ikambi isa yagutse imihana iri kure gatoyi mugabo uzoraba amakambi yose ubu barayegereje kwa amazu nkaca nishura n'ubya yavuze ati none amakamba azokwimuka abise abubatse sinzi mu mategeko kimuka ubuju bwa mbere canke ubuju bwa nyuma wo gusanga mu itongo akubaka neza agashaka kubwira ati mbisu have wewe ucuhava canke havaho ubuju bwa nyuma ikindi naco kugira ikambi ije ahantu ntimubwire ngo se vyigwa binini ikambi ntibayishira ahantu kugira ngo bashireho ikambi baba bafise ikintu
bagomba gukora ikambije ahantu kugira ngo ikingire neza imbere z'igihugu, ikingire igihugu. Mugo umuntu arashobora kubaka inzu ahantu atagomba gukingira igihugu. Nico gituma rero ivyo no kuvyitondera, kandi inyishungira muca muyumva baramutse bimura bo kwimura abasanze iruhande ikambi ngaho, ntiho kwimuka ikambi ntishobora kwimuka ko ni nkingi y'igihugu. Wimuye ikambi uca wimura n'urubibe, uca wimura n'urubibe kuko ikambi iri ngaho kugira ikingira imbere z'igihugu. Ivyo ngira bazobisubiramwo ababijejwe kuko hagiye haratangwa na urbanisme nayo yakoramwo bamwebwe abo muvukanye. Nta musirikare aratwara urbanisme. Urumva usanze yahatanze ugiye kuvuga uca kwereka amategeko nayo tuca tuyubahiriza nico tujejwe. Mugabo rero amasanganya nkayatanguye gushika tuca turaba ingene tuvyiga kugira dukingira abanyene igihugu. Ntibituryohera kubona amasanganya ariko arashikira abantu tujejwe gukingira, biratubabaza. Mugabo twobereka aho baja kugira ngo tubakingire neza atangorane. Ububiko ngo burajamwo kura, none bubika ahantu hatabona, hageze mwijoro uja kubitora bobitora hatabona. Erega kura si ukuvuga yuko icifata ikasi nisanganya yabarisha ibubiko amamagaze ari no kura nyene. Ahubwo umuntu aciye kura wewe mwijoro bobitora gute? Uhava utora n'ibitari byo, irajamwo uwagutumye iki kibazo yaguhenze ntabyazi si umusirikare. Kura irajamwo mu magazi, ahubwo no gucungira yuko kura igumi nimeze neza. Hanyuma ikindi naco, yego hariho ibigwanisho bitarinda kuja mu bubiko burimwo intuze byo turabizi, mugabo sinobirinda kubibadondaguri. Mugabo mumenye yuko kura rero ijamwo, nimba rwagomba gushinga imanza urumva nta burenganzira ronka. Ibitabikwa ahari umuyaga nkuba birazwi, ubwo navyo nyene kikibuza yuko biturika mu gihe vyakiwe n'izuba cane. Bujumbura hariho ubushuhe, hariho ibikwa Bujumbura, hariho ibikwa ahandi ntarinze kubabwira kubera turavyiga. Ubushuhe burashobora kubushuhisha naho ata muyaga nkuba buba uriho ubitse nabi ugaturika. Mugabo rero ivyo ni ibintu bita conservation, turazi ngene tubigenza ko hariho abavyize biga ivyo nyene.